Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaha umugisha. Inshuti bakunzi b'ibiganiro vya SAVEUR divine, ndabaramukije. Kuri uyu munsi ugira gatanu muri rino yinga, muri kumwe na mwene so Pasteur Nestor NSENGIYUMVA. Yinga tumaze iminsi bumva abakozi b'Imana batandukanye batwigisha iby'ubushobozi bugaragara mu izina rya Yesu. Ingene izina rya Yesu Kristo ari izina riri hejuru cane risumba ayandi mazina yose. N'amajambo agaragara mu cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 2 umurongo wa 9. Aravuga ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Ndagomba nanje ngo turabire hamwe ibintu bishika bitatu biboneka canke bigaragara mu izina rya Yesu Kristo. Si kuvuga ngo ni ivyo bitatu gusa, ni vyinshi cane ntaho bivuga ngo abimare, ariko mvuge ku bintu bishika bitatu bigaragara canke biri mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ico catumye Imana imushira hejuru cane ni giki? Somye uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8 hanyene muri iki gice ca 2 Paulo yandikiye ab'Ifilipi, Bibiliya yerekana ukwicisha bugufi kwiwe no kugamburukira Imana. Ivyo bintu ko ari bibiri: kwicisha bugufi no kugamburukira Imana. Kandi Bibiliya ivuga ngo uko kugamburuka kwamushikanye ku gupfa urupfu rwo ku musaraba. Kwicisha bugufi kuko Imana yo yari imuzi gusumba uko tumuzi, iravye ico yarari nuko yarari, akicisha bugufi ku rugezo rungana ukuraho, noneho agatako akagamburukira Imana akageza ku rupfu rumeze ukuraho. Vyatumye Imana imushira hejuru cane. Usomye hariya mu cete Paulo yandikiye abanyefeso mu gice ca 2 uzobona ingene Imana yamushize hejuru y'ubukuru bwose, y'ububasha bwose, y'ubwami bwose, mbere ngo hejuru y'izina iryo ari ryo ryose rivugwa, haba muri kino gihe haba no mu kizoza. Ntiyamushira hejuru ngo garukizaho, ngo ikimuha rero ni izina risumba ayandi mazina yose. Ibintu bitatu rero bigaragara mu izina rya Yesu Kristo ni ikintu novuga kandi ko kigaragaza ko iryo zina riri hejuru y'ayandi mazina yose. Hariho abantu benshi twabonye muri Bibiliya, hariho abantu benshi twabonye mu buzima bwa misi yose tubayeho, ariko nta numwe wovuga ngo mu izina rya naka abadayimoni bave mu muntu. Nta numwe wovuga ngo mu izina rya naka ingwara zikire mu bantu. None
ivyo bintu bitatu bigaragara muri iryo zina rya Yesu nk'ikimenyetso c'uko ari izina rirengeye ayandi mazina yose ni biki? Ica mbere, dusomye hariya mu vyakozwe n'intumwa mu gice ca 4 kuri uriya murongo wa 12 havuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonegwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Iyo ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo buvuzwe, umuntu akabwumva kandi akizera mw'izina rya Yesu Kristo, umuntu arakizwa akava mu vyaha yahoramwo. Nimwibaze namwe, umuntu ashobora kuba yari gisuma, yarapfunzwe inshuro nyinshi mu mapurizo atandukanye, yarakubiswe inkoni nyinshi, mugabo bikanka kwakizwa. Ariko mw'izina rya Yesu Kristo umuntu agahinduka, yahora ari umwicanyi akabireka, yahora ari umusambanyi akabireka, yahora ari imborerwa akabireka, n'ibindi tutadondaguye kimwe kimwe. Ngico kimwe mu bigaragaza yuko izina rya Yesu Kristo ari izina ridasanzwe riri hejuru y'ayandi mazina yose. Mw'izina rya Yesu Kristo abantu barakizwa, bakareka ivyaha, bagahinduka, bahora ari babi mbere bakaba beza. Hari umuririmbyi yavuze ngo niryo ryampaye ububasha bwo kunesha ivy'iyi si, ryangobotoye mu buja ndonse umwidegemvyo pe. Umuntu akaba yahora yari umuja w'icaha, mugabo ivyaha akabireka, agakizwa, akaba umuntu mwiza mu mutima, akaba umuntu mwiza mu bikorwa, akaba umuntu mwiza mu ngeso, kugeza aho abamubona bose bamenya kandi bakanavyatura bakabivuga ngo ni ivy'ukuri koko naka yarahindutse. Izina rya Yesu Kristo rero rirashobora guhindura umuntu yahora ari umunyavyaha agacika umuntu w'Imana. Ica kabiri kigaragaza ko izina rya Yesu Kristo riri hejuru cane yandi mazina yose, nuko muri iryo zina rya Yesu Kristo harimwo ububasha. Twifashishe igitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca 3, duhereye ku murongo wa mbere turahabona ingene uwitwa Petero ari kumwe na Yohana ngo bariko baraduga baja mu rusengero gusenga, mugabo hakaba hari n'uwundi muntu hafi y'urusengero yari yaramugaye ibirenge ngo kuva ava mu nda ya nyina. Kandi usomye Bibiliya ivuga ko uwo muntu yoba yararengeje imyaka 40 avutse. Noneho rero ngo abonye Petero na Yohana arabasega. Petero aramwishura ngo ifeza n'izahabu, dukoresha imvugo y'ubu, amafaranga ico turonderako ibyo ntavyo dufise, ariko ico dufise turakiguha. Bari barahawe izina rya Yesu Kristo, bararigendana, hari ingene bari barizeye, hari amasezerano bari bafise. Ico rero bari bafise n'ububasha buri muri bo buserukira mu izina rya Yesu Kristo. Hariya ku murongo wa 6 avuga ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Ku murongo w'indwi havuga ngo aca mufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Mu izina rya Yesu Kristo harimo ububasha bwo kuganza canke bwo gutegeka. Ni nkaho yarategetse ngo va hasi. Turabizi, twarabibonye haba mu
buryo bugaragara na twebwe twiboneye n'amaso yacu ingene habaho gutegeka mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni bakava mu bantu, hakabaho gutegeka mu izina rya Yesu Kristo ibintu kanaka bigahagarara. Nta rindi zina uwandikiye Abaheburayo avuga ngo iryo zina yarazwe ngo risumba ay'abamarayika. Nta zina ry'umumarayika n'umwe woshobora kuvuga ngo mu izina rya marayika Gabriel, mvuze uwo nabonye muri Bibiliya. Ntushobora kuvuga ngo mu izina rya marayika Mikael, iki n'igikoreka, ariko urategeka mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni bagahunga, urategeka mu izina rya Yesu Kristo ingwara zigakira. Ni uvuga ngo ni izina rirengera andi mazina yose, kuko muri ryo harimo ububasha bwo gutegeka kandi ibintu bigakoreka. Icya gatatu kigaragaza yuko izina rya Yesu Kristo rirengera andi mazina yose, nuko muri iryo zina harimo inkomezi, ibyo bita mu gifaransa la force. Harimo pouvoir, harimo autorité, ariko kandi harimo na force. Ehera turacana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 3. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo uwo muntu bamaze gutegeka kwava hasi akava hasi, yararengeje imyaka 40 ari kimuga, kandi byabaye gutyo kuva kiva mu nda ya nyina, ngo abantu barashwa banduka baza ari isinzi kuraba ibibaye. Petero ati ko mudukanurira amaso nk'aho umenga ububasha bwacu n'inkomezi zacu nibyo byatumye akira, si twebwe, ariko ni mu izina rya Yesu Kristo uwo mwebwe mwagaye mukamubamba, ariko iryo zina niryo ryamuhaye inkomezi. 3:16 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Kandi uwo mubona kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Ni ukuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo harimo inkomezi zinjiye muri ya maguru, zishiramo inkomezi zishobora gutuma umuntu ahagarara akagendagenda mu buryo bugaragara. Mu izina rya Yesu Kristo rero icya mbere turakizwa, harimo ububasha buhindura umuntu agakizwa. Mu izina rya Yesu Kristo harimo ububasha bwo gutegeka ibintu bigakoreka, kandi mu izina rya Yesu Kristo harimo n'inkomezi mu buryo bugaragara. None rero ko twahawe iryo zina, tunezerwe, duhimbagwe, tuyihe icubahiro, kuko twahawe ikirengeye ibindi byose. Ibyo ni bikeya muri byinshi bigaragara mu izina rya Yesu Kristo. Abarihawe muri gumye, abarihawe ntimujyanjanjwe ko, abarihawe mushishikare kuja imbere mwishimikije iryo zina. Aho simvuze ingene dushobora gusenga tukishugwa, aho simvuze ingene rishobora kurenganya umuntu ahantu ugasanga ibintu bitari bike byakoretse. Mu izina rya Yesu Kristo ibintu bigahinduka. Ndabipfurije bene data kurushiriza gukizwa muri iryo zina. Abatarakizwa, abamaze gukizwa, ndabipfurije gukoresha iryo zina ivy'ubuhizi mugategeka, kandi ndabipfurije ko iryo zina ryobaha inkomezi, haba mu buryo bw'impwemu haba no mu buryo bw'umubiri. Mbisavye Imana niyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen.